kuba umutunzi koresha code promo ya Ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika Ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye dasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Mfise akanyamuneza kenshi ko gusubira guhura namwe kugira ngo tube turasangira ikiyago kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Musanzwe ni vyiza yuko twoza turasuzuma ibihe turimwo twongere tumenye n'ingene tuvyifatamwo. Nico gituma ubwa mbere nagomba mbanze ndabakeze mwebwe murikiye mu rwego rw'inyamiramabi, ndabakeza ku ntambwe mushikanye ko igihugu. Nihaba igihugu gitekanye so kuvuga yuko atankozi z'ikibi zihari, no kubera bababona yuko nuwokora ikibi atahaja. Ndabakeze yuko inkozi z'ikibi zirafatwa kandi koko igikorwa mujejwe igihugu kiriko kirabibona yuko urwego Nyamiramabi ariho ruri. Rero uno munsi duhuye kugira ngo dusubire turabe neza ibihe turimwo, turabe kazoza ibiriko birakurikira n'ingene twovyifatamwo. Nahereye ngaha muri aka karere k'uburengero mugabo nzobandaniriza n'ahandi, arico gituma tugomba duha ijambo abaserukira intara zigize aka karere k'uburengero, gutyo tumaze kumva ingene vyifashe ababarongoye nabo bazi igihugu cyose ingene cifashe nabo baratubwira mu mirimo mujejwe ya misi yose ingene vyifashe. Hanyuma rero turaheza twese duhane impanuro z'ivyo tugiye gukora. Nkaba rero ndabipfurije ikiganiro ciza, Imana ibahezagire.